harabaho impinduka mu rukundo rwacu mu gihe ariho narinzeye ko ubuzima ati mpfa guheza ishure hanyuma nyene dupange kazoza tuje kubana, ariko ubu nyuma yaho ntivyakunze, yaciye aja gushakana n'uyundi mugore. Nari umwana akunda kwiga, akunda ishure, nari umwana akunda gusenga, kandi nari umwana akunda ibintu vy'amasiporo. Ngitangura gukundana, natangura gukundana n'umuhungu ansumba, ankuriye apana gatoyi kanini ahubwo. Murabizi aho dukunda ibintu bisayangana, novuga ati yarakunda kunkorera tujya tuntu abavyeyi batadukorera, akama tujya tuntu basi umuvyeyi rabizi umuvyeyi ntashaka guha ibintu vyose, bimwe bita mu Kirundi abavyeyi ati ibihenda amaso ko bavyita. Ego ikindi naco yari umuntu yanyereka kankunda, maze kuja muri urwo rukundo nabona karije meze neza ahubwo ndengeye abandi bose, nabona karije w'abandi ivyo barimwo katana kimwe mbona barimwo, nabona ko ndabarenze. Muri urwo rukundo nari ndimwo, uwo muhungu twakundana yarakunda kunsaba ko tworyamana, ariko nanje nkamubwira ati ico kintu nticokunda, reka bizobe mugenzi wa nararangije ishure tuko twitegurira kubana. Urumva nyene uramwizeza ibitangaza ku buryo adashoka guheba, kuko kenshi nabonye ko bakobwa ijambo oya rigoye, uraraba ukundi kuntu ushobora kumukatisha, ariko nyene bikaruhuka umwankiye. Ariko mu nyuma yaho uko nabishatse siko vyagenze, kuko haragera igihe nazo ndaja kumuramutsa muhira. Ico gihe nazo ndaja kumuramutsa muhira ni kenshi yandetse ndataha, ariko hari igihe ntigeze ntahuko. Ivyakurikiye nuko ico gihe tumaze kuryamana navyise bisanzwe, ariko mu nyuma yaho harabaye ingaruka. Ego izo ngaruka nazo nizi, naragize ikintu bita retard de règle. Ikindi naco ndahinduka ku mubiri, harabaye impinduka sinarinzi ko nari nasamye. Muri uwo mwanya nari afise umugenzi twagendana cane, twari twarakuranye, niwe nashoboye kwegera ndamubaza ati ntimbe iyo umuntu ameze uku nuku, iyo umuntu amaze kumara igihe kingana uku atabona ubutinyanka, mbega bigenda gute, biba bimeze gute? Niho rero yaca ambwira ati ivyo bintu birashika, imibiri y'abantu iratandukanye, ariko naguma nkebwa ko azi umugenzi ntumubwira vyose, naratinya. Mu nyuma niho negera umumama wanje ndamubwira ati jemeze uku nuku nuku nuku, aca ambwira ati uraraba manzi uje kwa muganga wipimisha inzoka, ati ko ivyo bintu sinibaza, ati ivyo ndiko ndiyumvira sinibaza we ko vyogushikira, ati uramanzi ugende kwa muganga barabe ikibazo ufise, soit tifoide canke izindi ngwara ntazi. Hama ati ico naco ca retard de règle kirashika, kubera ukuntu imibiri y'abantu iratandukanye, haraho utinda gatoyi, n'ikindi gihe ahubwo usanga bivaye n'uburuhu uba wagize, ugasanga ugiyeyo nka kabiri, ubutinya nk'ubonye kabiri mu kwezi. Ego nyuma yaho niho naciye nsimbira kwa muganga. Imbanyi yari imaze igihe c'amezi 3, kubera kuko kuntu namanje kwanza kwijajara manze ndabiyo bija. Ngiye kwa muganga barampema basanga ndi bungenzi. Muri ico gihe vyarangoye kwakira, ndananirwa muri jewe nyene, biba bigoye, uri muhira, uri umujeune, biba bigoye kumva ko wotwara imbanyi. Ego mu nyuma yaho ndashobora kuba nogenda kuwo nyene twashoboye kurangurana ayo mabanga mpuzabitsina, ndamubwira ukuntu bimeze, acambwira ati ivyo bintu sindavyibaza, ati sinibaza ko vyoba. Ariko hanyuma yaho niho yacambwira ati nimba ari vyo naho je nawe twavuganye ko atakwibaruka bihari muri iki gihe. Ico nifuza nuko ubwa mbere namwe yatangambira ati
nivyashika ukabivuga iwanje nivyashika ivyo nipfuza bidashitse ntuzuvuge ko ari jewe uzuvuge ko ari uyundi muntu. Ariko mu nyuma ndamubwira ati je ibintu ntavyo noshobora, turakundanye tubwirizwa gusangira iki kibazo. Niho yaca ambwira ati reka iyo mbanye iveyo, ndashobora kumwankira ndavuga ati jisho cacu kwica naco nokora. Hanyuma y'ivyo ndataha muhira, gusa mama sinigeze ndamubwira yuko nasanze afise ikibazo c'uko nibungenze, ahubwo namubwiye ati nasanze ngwaye tifoyide, hari ukundi kuntu iyo nabigenjeje ndagura imiti kuri farumasi mama arayingura ariko ntayo nafata, uriyo yo kuyifata naca ndayita kuko nari nsanzwe nzi ikibazo mfise. Hanyuma yaho umuhungu ndamubwira ati buriya erega imbanyi iriko irakura, ntiyanyishura, harabaho impinduka mu rukundo rwacu mu gihe ariho nari nzeye ko ubuzima ati mpfa guheza ishure hanyuma nyene dupange kazoza tuje kubana. Ariko buri nyuma ntivyakunze, yaciye aja gushakana n'uyundi mugore, uwundi mukobwa. Vyanguye mu matwi nayo mfise inda y'amezi 4, mbona amafoto ngo yagiye kugira bimwe bita amapedote, yagiye kugira pedote mfise inda y'amezi 4. Ico gihe naragize ikibazo ndahangayika, nikumbe twagenda nafise ibindi vyiyumviro. Mu nyuma yaho turarekana, muhira harageze aho babimenya. Umuvyeyi wanje mukuru papa ati jese nshobora gutunga abavyeyi babiri mu nzu, abagore babiri, je mfise umugore umwe, ja kuwayiguteye. Ariko mama yarambaye hagufi cane, aragerageza kumuturisha, aravuga ati gito gitabwa iwabo, umwana n'uyu wacu reka tumufashe ko ntagiri yaje ntagiri ya iki kibazo ntashobora, nta wundi muntu ashaka kumufasha atatwebwe abavyeyi mu gihe uwayimuteye amwihakanye. Rero hanyuma y'ivyo niho nashoboye kuronka ikibondo. Maze kuronka ikibondo kubibamwo ntivyoroshe, n'ukuntu ruvuga bari rwinshi muri quartier mu kibano. Urumva abavyeyi umuntu aba yarabamaramaje, babona ko baba bareze nabi, ntibatahura ko ico kibazo je n'umusi gishobora kunshikira, ko nabo mu bana babo gishobora kubashikira. Ariko hanyuma y'ivyo niho nasubizwa kw'ishure. Nasubijwe kw'ishure, ariko namanje gusubizwa kw'ishure ari uko ntawe inyigisho rijanye n'ivyirondoka n'amagara meza n'ikigo ABF carambaye hagufi mu kudusangiza impanuro n'inyigisho kubijanye n'ivyo vyirondoka n'amagara meza. Basi iyo bishitse nkabona ikibondo canje, nkabona abandi bana bari kumwe na papa babo, ndagira agahinda nkavuga ati mbere nanje aka karyo aba bandi bana baronka je nzosubira kukaronka. Basi no karonka ko umwana wanje yakwicarana na se ashoye kumuha ivyo ashaka, kujya kuntu abavyeyi b'abapapa basohokana abana babo. Yego nyene ndumva vyarangoye uko nabivuga. Si bose bahemuka, ariko ubuhemu buri impande zose, yaba ku bakobwa yaba no ku bahungu, ubuhemu burahari. Ico notanga nk'impanuro ku bakobwa, ica mbere ni ukubumbwa n'ivyo ufise, tukabumbwa n'ivyo abavyeyi baduha muri burya buryo buke canke bwinshi bafise, tukumva bwo tubeshaho. Nimba uno munsi bishitse umuntu akarara, umukobwa iwanyu ukarara inzara, n'umunsi uraburareje ariko ntuzobwirirwa. Apana yuko tuca dutwagwa n'amarangamutima, ivyo tuba tubuze tukaja kubisaba aba basaza bacu b'abahungu, kuko urabimusaba ariko nawe bafise ico agamije, ico abagamije atagihari, ariko ntareka kwiyumvira kuri ico kintu. Ku bahungu naho ikintu numva no basaba nuko buhagarika kuja guhenda abo bana b'abandi bakiri kw'ishuri, bakabareka kwanza bakiga.